ikintu gitumye amena ibanga wa mukobwa we, ikintu gitumye amena ibanga, iyi modoka ubona iri kuri profile, urabona iyi modoka ubona kuri profile niyo itumye amena ibanga ryose. Ego yamubabaje. Mama ntuze nukuri je ndafise umuntu dukundanye, Imana yo mwijini yo mwongere, nagomba bibwire n'umugabo mu Burundi kuko umugore yubaka ashaka, jewe nshatse kuja ku mugabo nogenda ntiyomfata, je ndafise umuntu dukundanye, hama rero ndabimubwira ndabimuganirira basha. Hama rero iyi modoka yibonye kuri profile niyo yamuteye amelo, ni imodoka y'uwo mugabo wanje nyene ari muri Kenya, ngomba nigireko je na contrat sinzoyimara, ndababwiza ukuri. Ivyo ndakuyagiye urinumira muvyeyi, urinumira mukobwa. Nta muntu abura aho ahurira n'uwundi. Iyi modoka ubu niyo kuri profile niyo umusheri wanje ngomba nigire ku mugabo muri Kenya, je na contrat sinzoyimara, ngomba nigire. Yego nzokora nk'amezi 5 canke 6 hama ce nitahira. None avuze ntahe akazi nza gukora karahari, none kakuja kura niyo umusheri wanje iyo modoka nayo yamutumye asaduka ngo ndamusumvye, ngo ngiye kumusumva, ngiye kwicara mu modokari, ngo ngiye kuronka imodoka. Ego nico kimubabaje, nico kweli. Mwabagore nama nababwiye za mwambara ibirato bibakwiye, za mwambara ibirato bibakwiye. Ubu ugomba kuja kwicara mu modoka y'umuntu utazi, uri Saudi, Imana yaguhaye yuko akora amafaranga, korera amafaranga wigurire rwawe. Uyu n'uwundi mugore agomba yibwe amafaranga, ni umugore agomba aheba umugabo, yitwa Kezamutima canke Kezamutima Claudine, ni umurundikazi ari muri Arabia Saudite, muri bamwe n'amampanura mugabo batumva. Agomba yibwe, agomba aheba umugabo. Igituma nkoze iyi video nshatse mburire umuryango wo mu Burundi w'umugabo wiwe, abana biwe baba bariko barondererwa amapasiporo, amarese pase mw'ibanga ngo bagende muri Kenya, kandi bagiye mu gahinga kuko uyu mugabo ariko aramuhenda. Ngomba ce mbanza asabe ikigongwe. Izi foto nshizemwo avuga ko ari umugabo wiwe, je ndamwita umusuma, ariko niyaza kwibona ngaha sindamwisa umusuma. Urumva baba bakoresheje ifoto ziwe kumbure kugira ngo babiyitire uwundi muntu. Ndaza kubabwira amakenga ahari. Uyu Kezamutima Claudine afise umugabo yitwa Emmanuel, irindi zina ntaryo nzi. Baba mu Maramvya, neza na neza inyuma ya zone niho baba. Ubu yasafiriye muri Saudi Arabia itariki 22 z'ukwezi kw'icumi, ibi nta n'imisi irahera. Yaratangiye n'amafaranga umugabo, none ukwezi kwaheze n'umugabo arabizi, nta mafaranga yamuhaye. Yatangiye kuyahereza uyu musuma ariko aramuhenda ngo n'umugabo yarose. Nama nabahanuye bakobwa bashiki banje, samuraca ubwenge. Aravyivugiye ngo yarose umugabo, ariko atuka abagenzi biwe bamuhanuye ngo bagomba kumutwara umugabo. Ndababwira impamvu ndiko ndavuga ibi vyose. Imbere yawe sheri, imbere yawe ndazi, ego ndi umunyabyaha, ariko ninakubabaza kandi ndumva ko nazigenda kubabaza. Ariko ikintu cya mbere kiri imbere nuko twishimira Imana kandi tukagenda neza. Iyo twishimiye Imana nta kindi. Ego kandi ndazi ko ndagukunda, n'imbere y'Imana nakwambariye impeta ndagukunda. Uguhemukira sinzigera ndaguhemukira, nta n'ibyiziga. Niyo mpamvu nakubwiye ati umunsi wa mbere tuzoshikina nzonda kujane muri komine kugira ngo ndakwambike impeta nanje, nawe ubanze ndayivane muyinshiremo impeta, hanyuma ubone urukundo rwanje nawe ko turi bazima, turi kumwe nawe, ubone ko ibyanje ari ibyawe. Tuje mu rugo rwanje uvuga ati narafatishije, nkuko bamubwira ngo narafatishije. Yego sheri. Umuntu ashobora kukwambarira impeta mutigeze mubonana gute? Yagiye agura impeta mu isoko ngo henda yambaye mu kimenyetso cy'uko ndagukunda. Ku gutwi nta nubwo aranamubona no mu maso. Iri ni ijwi ry'uwo mugabo, ariko simpamya ko aya mafoto nabahaye ari ay'uwo mugabo, kubera bakunda kureba amafoto meza akaba ariyo biyitirira bakavuga ngo nibo nyene. Iri ni ijwi ry'umugabo ariko aramuhenda, amuha izo foto akamubwira ko ari we nyene izi foto. Yaramushize mu rukundo. Umugore muri uku kwezi kwa gatandatu bategura kwigwaza avuge ko agwaye, hanyuma ngo bace bamurekura atahe.
hanyuma ngo aca agenda kuba umugabo muri Kenya. Abana bariko baronderwa ama laissez-passer nibaza ko baba barayabonye. Ibi bintu biriko bikorwa afise abana bakuze, sinzi ko bashingije nimba adashingije ntumbaze, ashingije ntumbaze, ariko biwawe abasigwawe kuba badosigara mu Burundi. oya ibi ntibiraza, reka nce ndamwumvisha ariko aravuga ngo abana sigo, bariko baramuhanura ati nyaboneka nimba washimye umugabo genda reka abana basigarane na se. Nawe ati abana sigwawe, abana sigwawe bazosigara ewe ni ingorane. Uyu mugabo murumva ko ariko aramuhenda cyane, narakwambariye impeta niwaza tuca twandikwa, tuca tugenda muri komine dusezerane, ndakwambarira twambikana impeta. Umugore ngo ngiye kugendera mu modokari ngo nziza, abagenzi be bamuhanuye ngo bashavuye. Mbe ndakubaze, uyu musore dufate ko data wanje ari we, kuko si nawe ndabihamya, iyo ubona uwo musore ahuriye hehe n'iri vegeme ry'umukecuru? Tutuvugisha ukuri w'abantu, iyo nababwiye ngo ambarira tubibabwiye mumbwira rimwe na rimwe ngo nabinjiriye. None ubona ubu barakwiranye koko, ubu barakwiranye. Rero mbega umuntu afise amafaranga, afise iyo modoka, wewe uri umukecuru w'abana bane nimba atari batanu, wewe ni batanu, yoza kugukunda atani ikintu ufise, agukundiye iki, aguhiga kwiki, atari gushaka kukwiba, amufise ubwenge atabwenge mufise. Uzi ko hari igihe ngira numva je nkavuga none ibi ndabuze naho mpera, ihangana birananiye, n'umutima urasimba, ndiko n'umutima urasimba. None ndashaka gukoresha ubwenge akaraba ati ubu ntidukwiranye. Hamwe yoba ari umusore yoza gukunda uwo mukecuru kubera iki? abana Mfise sabi iki? wawe nta abana n'ubwiza sigwawe afise. kuba badosigara mu Rimwe Burundi. Imana itanga Hama bwa biwanje nabo buranga, urabareka murambabarira urabareka naco sinamusuzuguye, ariko murabona baronderako namwe. urazi ingene barya, Reka urazi ingene twongere bambara, twumvanire ingene avuga ati urazi n'umusi abana cibabesheje, bigwanje, urazi ingene abana bavutse n'ubundi bigwanje bageze ngo uno we munsi. nkono Abana biwanje bakaba baje hiki ni abana biwawe. Niba narakubwiye iryo banga ati abana banje azobajana bantwarire, genda n'ubundi kivuge mu Burundi, genda ukivuge uvyo ufise uvuga, nanje mfise ivyo nzovuga. Genda ubivuge. Abana banje sabi wawe nabi wanje navyaye, uno musi sigwawe nabi wanje. Uno musi urazi ingene baramuka n'ukene birigwa. Reka guhangana n'ubuzima bw'iwanje, reka guhangana n'ivyanje, hangana n'ubuzima bw'umugabo wawe w'imara ya nyene. Je ntuhangane n'ubuzima bwanje, ntuhangane n'abana biwanje, hangana n'abana biwawe, hangana n'umuryango wawe. Guhera isaha naragutumye jewe ko twaheze tubivuga, ntama nkakubwira ati ntubibandanye vyihoze, ntiwace ubibandanya kubera ufise ico umuziga kuri kuramuronderako. hano ariko aratukana, atuka uyu muntu natumye kumuhanura. Ndamubwira ati muhanure ntiyibwe. Dukoresha ubuhinga bwo kugira ngo turabe ukuntu yogenda kumugira umugenzi, amusaba urukundo ararumwemerera. Kubera iki kwanza umuntu mukundana asaba urukundo n'ubundi mukobwa akemera? Ko yaramaze kubona n'amawodiyo yemeza ko yaramaze kubona amawodiyo yemeza yuko uyu yamwemereye ko bakundana. Aha aho nyine yakwiye kwaca abona yuko wa mugabo atari we, ari indyarya, ari umusuma. Ariko ngaha we ariko aravuga ngo none ngo kwanza ngo waja kumutelefona kuri call video kubera iki, waza kumusaba urukundo kubera iki? Urukundo rurasaza mw'abantu mwe. Ubu rero uwari yagiye kumufasha abaye umwasi. Hano rero ndabasangiza ubuhinga n'uburyarya ariko arakoresha mu gushaka kwiba uwo mukenyezi. Ndabasangiza ayandi majwi y'umukenyezi umwe bari kumwe muri Arabia Saudite. Muza kumva amajwi y'abantu batatu iruhande y'umugire mwumve, muraza guca mwumva nyawe ababwira ukuntu yamuhanuye n'ukuntu vyagenze nka témoignage. Ni nyuma y'ubu ngire mbanze ndabumvishe. ndabira bino bibaro vy'impuzu afise mamanisha wavanga ngo sivyiwe ngo ariko arakora ibintu vy'abandi, bakavanga ariko akora ivyiwe, ugasanga abantu bariko barateranya n'ukuri kw'Imana. Aha yogenda mu bintu vy'abandi agafotora akandungikira ibintu vyose biriko biraza ngo sivyiwe n'ukuri kw'Imana. Asha urya mugabo wewe, urya mugabo wewe urya arakuvugisha, yambwiye yuko azokuvugisha, urya mugabo bari kumwe. Hama ngo ace gusaba ikigongwe, naje nsaba ikigongwe kuko vyose ngo vyaturutse kuri we. Mbega arakuyagisha aho arakuvugisha,
ngira ni byarindiriye kweri ngo arindire ujya mugabo ngo amwegere ngo atore telefone yiwe ngo agusabe imbabazi ngo najya asaba imbabazi ngo hama rero bihere ariko nyimba atarakuvugisha nuko ndabura bino bibaro by'impunzi ariko aranyereka ibyo nibyo ngo nibyo aranguza gusa ngo ibyo asambura byo ntibigira uko bingana kareka nyatari ariko urumva gamba nishinga navuga ngo naho ibintu byanjye byose biratukombera umwana aho byatukombera ngo nawe twibye umuvaniza rindagiza yungabunga rwose dusangirije mareshi numva natwenga nkapfa no kumva ni ukuri uyu mugabo arankunda siribuka arankunda ubu ariko arambwira ati abakozi banje n'ababodigadi banje ubu tumwagara hariya undi agahagarara hariya urazi ingene bagukunda naho nyene bakikunda kwifuta ngo baragukunda nawe umwana bandi ngo nta n'imodoka ngisohora mu rupangu ngo ndiko ndagenda ngo ubu twibanukira n'amaguru ngo kubera ahantu bakorera ni hafi na hafi arahafatira arahanyereka ngo ni hafi na hafi impande y'urupangu abamo ngo ubu ngaba ngo banje ngo n'ababodigadi banje ngo ubu bari impande no hino ngo ku metero 5 ngo basha ngo umubaya wese ngo bazomucakira ngo ku mwanya yego mubanisha umugabo arankunda cyane cyane rwose ubu nyine kuva ngo ndatashe yararaza Bujumbura yararaza ngo joro ryose ngo majoro ngo ashimwe niyo hagarara reka njye ni umuntu yagiye mamanisha yaje nk'imana ni ukuri umuntu arankunda cyane cyane ubu nyine yishimye kubera namubwiye ko abanagura babarondera ibyangombwa yishimye cyane ati ndatomboye kandi hano utanze igiturire cyinshi mwabyumvise hano rero uburyo amuhenda akamubwira akamwereka amafoto akagenda akaraba ifoto ahandi ibaze umuntu ahendwa n'ifoto vrema n'uwo bavugana ndasubiramo ntaramubona ntamuzi amutelefone yabwira ngo none ngo sharing ugomba ngo kundaba ngo mubiki ngo ni mwijoro ahandi ngo ndi mu kazi ahandi ngo hari amakamera ngo ntibikunda ntamuzi basha no kuri kandi arose kumumenyekera amafaranga y'ukwezi idolari 220 ubu rero ntamuzi mugabo agomba amurungikira amafaranga n'ubu agomba kuzomurungikira n'ayandi uyu mugabo rero urumva ko uwo mugore yiteguye gutaha uyu mugabo mugabo we bugiye karamuhenda ntiyiteguye kumwakira azomubwira ngo yongera kundi kwezi ngo yongere kundi kwezi ngo gira 2 ngo gira amezi 3 kugira ngo baramujya inoti niko bigenda reka rero ndabasangize temwanyaje intahe y'uwo natumye kumugerageza none yaciye avamwo umwasi w'uyu mugore we waramuzi barazinanye mugabo je nahishimiye guhindura ijwi kumva zuko ntashaka ko abantu bose bacamenya uwo natumye mugabo uwo mugore wewe ndiko ndakebura ngaha abo barazi uyu natumye ko n'umugenzi wiwe murumva yuko rero ivyo ndiko ndakora byose bimaze igenda bitohoza no kuri kwari no gukebura nta n'indi ntumbero reka muvyumvirize hamamugi jewe uyu muntu igituma ndamugize uko onye kugira ni nko kumutabariza si urwanko ndiko ndamwanka ni nko kumutabariza kugira ana amafaranga ariko araca Saudiya jewe turavugana n'umugenda arambwira ko amaguru yabyimbye kandi n'amaguru arabyimba twebwe turakora cyane vrema ino Saudiya turakora ndabigutuye rero sasa umugenzi yararose umufiyasi navuga ko ari umufiyasi n'umumama afise abana 6 amubwira ko ari muri Kenya akora ibintu by'amabizinesi kudandaza kurangura mu Bushinwa ibintu nk'ibyo umumama carajanwa yumva umuntu arangura mu Bushinwa avuga ati aha naha ndaguyeko rero ikintu ngomba gukora ikintu narishatse kuvuga abana agomba kubajyana muri iyo Kenya ntazi umuntu azoba abajyanye kuba ariwe igihari jewe yarampaye nomero y'umusheri wiwe arambwira ati jewe mfasha uyu mundabire kubera sinterefona urazi ko twebwe dusanga atari amatelefone tuba twiyiziye tuvuye mu Burundi tuba turaho twasamye ni ukuvuga ino Saudiya udafise ikintu bitwa VPN ntutelefona abantu bari ino Saudiya barabizi mbacahambira wewe kutelefona mugenzi uramunterefonera apere video umubone ni ukuvuga twarayaga n'uwo musheri wiwe maze kumutelefoni ya apere video
acabwira umusheri wiwe ngo jewe mama bamwishe ngo kubera ngo apere video ngo cobere ngo sishaka umuntu anterefona ngo apere video. Umugenzi ndamuhanura ati basi uramubwira ati nkorera aka video, amubwiye ngo amukorere aka video acavuga ngo nzokagukorera ngo mu kijaruwa ngo aka video ngo nzokagukora mu kijaruwa. Ico kijaruwa rero ntumbaze nta nico nzi, none gute wokundana n'umuntu utazi, gute wokundana n'umuntu adashaka kukwiyereka? Jewe ibyo sindabigize ngo nukumwana ndamukunda, ahubwo ngira ni nko kumutabariza, niko novuga, ni nko kumutabariza kugira ubuzima yaje kurondera abana biwe, yaje kurondera kugira yubake urugo rwiwe rumere neza. Ico nico nashaka, nico namushakira, ntabwo ndamwanka gusa kubera ubwo bunyonyezi bw'uwo muyesikoro ashaka kumuyesikoroka ngo afise imodoka zitanu, ibintu nk'ibyo ngo agiye kugira mu modoka. Oya, ubwenge nibureke kuduhenda. Gute tukiri mu Burundi atabo twaronka baduhenda ku matelefone ngo badutoye ngo ku marezo stories, kubera iki tutabaronka? Rero tuve ibuzimu tuje ibuntu, twebwe abagore abamama turi ino Saudiya, tuve ibuzimu tuje ibuntu, tureke kuza turahendwa n'abantu badutoye ku matelefone, bakompoje nomero bakumva muvuga ururimi rumwe, bigaca bisaba ko bakwesikoroka. Umuntu ukamubwira mfise abana banaba ngo nta na kimwe, mfise abana banaba nta na kimwe. Umusore azokurerera abana batandatu azova hehe? Yobarinde yobarinde abana batandatu baregwa na se wabo, nta wundi muntu yokurera abana batandatu. Nuko n'impanuro nta rwanko rurimwo, kandi uyo muntu niwamushirako ndazi baraza kubona benshi ko ari umu esikoro. reka ngeze ngaha mwavyumvise ko abivuze byose. Mwabagore mwe, mwabakobwa mwe, mwankumi mwe, mwabakenyezi mwe, mana yanje, ndasubiramo akantu kavuga ngo zamugerageza mwambare ibirato bibakwiriye. Nimba uri umugore ukunda umusore gute, kugira nimwavyara bazoze ko baramutsa abashaza ngo bite ngo keza mutima, nyakazina ni keza adakeza, yego. Ngo mfise abana bangahe, ngo mfise abana batanu. Ubwo azoba ari wa gatandatu avyaranye na wa musore ati nawe ufise bangahe, ngo mfise umwe. Aho hantu n'abashitsi barinda bahava ariko araribwa mu mutwe. Rondera wavyaye abahari. Mbe umugabo mwankiriki, umugabo wawe aritongo kugira ngo usafire, aragwa hasi aravyuka, nta n'inzu mufise. Ibaze nta n'inzu barubaka vraiment. None batarubaka n'inzu, ataragura na parcelle, murumva ko agiye vuba, atangiye gufata udufaranga twose ahereza uyu muntu atazi. Uranyumva mw'abantu mwe, mwumva bitagoye, mwumva bitababaje. Rero reka dusabe abantu badukurikira, abantu bamuzi, mugende mumuhanure. nawe nawe mushinga ntayo mu Burundi, abana bawe baragiye muri Kenya. No kuri Kenya yahehe ko bazo hano niko barondeza nzeze se passe z'ubusa, none uzoja muri Kenya buje mugabo atariyo, ega usanga atari yari, ushobora gusanga yibereye no mu mpimba, canke atari mu mpimba kuko numvise umenga bari hanze, ntari mu mpimba, ari ahantu nyene ariko aramusikoroka yibereye hanze mu gihugu, canke no muri Kenya no muri Tanzania, ntawe umenya kuko ariko aramuhenda. Ivyo ntibisigura yuko ari yabari. Rero reka muze mugerageza murabe, wambara nimero 8 wambara nimero 8, wambara nimero 10 wambara nimero 10, apana kwambara ikirato bikudenda. Ubundi umusore avuze ngo shaka umugore ntiyorongora wewe, akavuga ime ku mukecuru nkawe. Uwo munsi murambabarira kumva ngo ndiko ndakoresha birangira ahantu nkumva umenga abantu ntibaba banibona ingene basa. Irabe urabe ko mukwiranye. Wowe mwiravye muri no mukiyo ni uwo musore mbona uwo mugabo, mba ari umugabo mbona umusore yoca sesema. Murambabarira uyu munsi nshobora kuba ndiko ndavuga imvugo atari nziza, ariko nanje mba nabuze ikindi kintu novuga. Ku busanzwe nimba ugomba rongorwa n'uwo mungana. Uri umugore rongorwa n'umugabo, uri inkumi rongorwa n'umusore. Igihe wihenze ukarongorwa n'umuntu mutangana, uko iminsi ihera niko agenda araguhemba. Birangira iyo ari umusore yirongoreye inkumi nawe canke akarongora uwo bangana, divorce mukagabura n'ibindi. Nimba ugomba kuzohitamo umugabo, korera amafaranga uyabike, uze utahe ugere mu Burundi ukore umugambi. Uwo mugabo udashaka umuhebe, uzokwihitiramo umugabo mwiza mu gihe amafaranga wayegeranije, wubatse inzu. Kabone niyo yaragize amakosa, nturamuriha ivyo yakoze, niwe yagusafirishije. Mwubakira inzu uheze, use nk'uwumurishe, abana bawe baronke aho baba,
hanyuma uca ugenda ku mugabo ushaka umusigire iyo nzu kuko nawe yarakoze ibyo banga urumva ngo wageze muri Saudiya ugacumera amababa ugatangira kumugwiza n'ubusa ngo ntazi gutanga keya nakubaza ngo keya ni iki ngo keya ngo nyene ngo keya keya nyene rero mureba abagabo banyu abagabo b'ibihemu naba nabatutse ngaha nabo nyene sindabihanganira mugabo uyu munsi ndiko mbwira uwo mugore we nta kosa ryawe wagiye mu rukundo ntabyuzi ugomba wibwe n'akazi kawe ivideo ndayiguha ndeje ngaha kandi hanyuma abomenya uwo muntu ndazi ko muza kumbwira ati yo iyi foto barazikoresha mu kuyiba kandi uyu muntu ndasubiyemo kuvuga sinzi ko ari we 90% ndahamya ko atari we kuko izi foto niko noba naravyibagiye noba narazibonye ubundi umuntu azikoresha avuga ko yiyitira aziyitira usanga ari umusumi nyene azikoresha yiyitira umuntu muri commentaire ndazi muraza kumbwira ngo urumva nanje uyu muntu yarazimpaye izi foto ampenda ashaka kunyiba ndabizi nukuri iyi commentaire sindayibura amushuwa ndabizi yego murakoze